Ya urukino novuga narubonye mu mangra abiri narubonyemwo umugwi bita Dynamique utandukanye na mugwi no mugwi bita Dynamique nabonye muri phase no kuvuga muri phase retour novuga ni Dynamique nabona ko hari ibintu byahindutse byinshi cyane. Dynamique muri phase ari equipe ubona ko yakinana icizere gikomeye cyane mugo muri phase retour ubona ko menga na ikina ari we ya equipe ivuga ati no kubahatisha no kurondera mu icama aho uvuga ati aho ibintu byaburiye ndashobora kubironka no muzi canke nkanabibura no kuvuga nta cizere bayifitiye. Ikindi naco nabonye kuri Dynamique ni equipe inyuma yo gutsinda igitsindo kimwe byabonetse ko menga bafise amakenga kuri attaque yabo kugeza naho wari wese abona ko yarafise intumbero yo gutsinda mugabo kabona ko imitsindire yabo cyangwa se uburyo bwo kubaka igitsindo kuri Dynamique buracabuze cyane. Aho nitwo kwibagira nk'utudeshe nagenda abona cyane ku basore basanzwe bakina imbere nk'abafoyeriye abafoyeriye bayo ba Dynamique nabakinyi ubona ko umwe wese arafise inyote yo gutsinda igitsindo. Nibajije kumbe nibo bafise nk'isano bafitanye n'umugwi wa Muzinga kuko haro nk'abakinyi baza kubona ko uko ashaka gutsinda biruta uko ashaka gutanga pasi cyangwa yashyize gukinana n'abandi. Uryo baza kuba bakinana n'abandi bariko barose ibitsindo wanagomba biri hejuru ya bibiri mugabo kubera uko kuntu babona amengo hariho egoisme mu bakinyi bamwe byatumye Dynamique ititwara neza mu buryo bushemeye naho itsinze. Kurundi ruhande umugwi wa Muzinga novuga ko ni kandi nyene karacayirimwo nta kirahinduka muri Muzinga. Ikintu irakina mugabo ikerekanye no kurangiza cyangwa se gutsinda byarayihishije byarayinyegeje kandi sinda niteze kubona Muzinga iza ngo igira iki ngo itsinde umugwi nka Dynamique ntabyo nari niteze yari kuba n'inkuru kuko equipe igiye imaze inkino 23 imaze gutsinda ifise amanoti 7 yonyene. Ibintu byaheruka muri 2018 aho champion ihera equipe ifise amanota 10 iri munsi y'amanota 10 ibiro ntangwe kugira ubwoba ko Muzinga bizava biyishikira n'ikindi gihe bishobora kuzobandanya navyo nyene. Muzinga ro nta cantongoye gusa nyene ni wa mupira wayo udakosoka atakirahinduka muri yo. Still Muzinga iracari hariya hasi nyene nivyo ndiko ndavuga. Guhindura bamenyereza kuri Dynamique nta n'ikintu nakimwe byanahindiye ahubwo byaranayihemukiye cyane kuko hari ikintu twita filozofi yo mumenyereza mu icamake yaramaze kubamenyera nk'ufatisha equipe ukabona yiwe yazigatsinda rimwe ukacumuhindurira uhindurira abakinyi wo mumenyereza rimwe hari gihe bigora kugira ngo bayadabute kuri filozofi z'umumenyereza mushashaje. Omwe bari guhindura nk'umumenyereza niburibure ari umumenyereza amaze imisi yitwara nabi cyane mvuze cyane wumve wa mumenyereza amaze nkino 5-6 adatsinda twarabonye muri Vitaro byari maze imisi biba ariko ntibamuhinduye mutombora. Turabibona muri Muzinga ntibamuhinduye kubera bagumana icizere twarabibonye mu migwi itandukanye bagiye bahindura amenyereza kubera ubona mu equipe irimo. So guhindura umumenyereza ro muri Dynamique naco byahinduye cyane kuko byatumye abakinyi kugira badabute filozofi y'umumenyereza mushasha byarabagoye. Icya kabiri naco wa mumenyereza yaragiye ntabwo ari umumenyereza twavuga ko yatsindwa bitangaje cyane kuko nakibanze bari barimo nticyari kibanze giteye ubwoba cyane nkuko tubibona muri no minsi ndetse no kuba bakandi bariko baratsinda bagatsinda umugwi wa Muzinga nta kintu nakimwe gitangaje kirimwo kuko umugwi wose ubuzi kuje gutora amota kuri Muzinga no kuvuga still inkino bamaze gukina kuva bahindiye umumenyereza nta kintu nakimwe baratwereka. It means that ntaho baraja nta kintu nakimwe ro mumenyereza bava ko bahinduye ahubwo igikwiye kubwanje muri Dynamique hari hakwiye ko bagira iki bari kongera nk'amaraso mashasha basi nk'umunimero 9 kuko ndabona ko umunimero 9 mwakajyaga mu equipe harimo ikibazo naho nabonye hari umutipe natangwe kubona yiyadabta wo bitani Ibras nimba ntihenze ndabona ko menga aratangwe kuzamenyerana hakabura gusa icyo no kwita confidence icizere ntacaragira mugabo gusa icereke no mumenyereza nta kosa ryari bwabe kumumenyereza wa mbere ahubwo kumenyereza wa kabiri ndabona menga bizohava biba bibi na cyane ko ari abantu bafise ama licence yegeye hejuru nakafise licence A barashobora kuzava banavuga ati n'ubushobozi buke peut-être na effectif nayo nyene itari nziza na wa muhini mushashutira bavuga sanga nawe nyene ntibimuguye neza so bati bishobora kuba bibi kumumenyereza bikongera bikaba bibi no kurinde no ku ruhande rwa Dynamique kuko umumenyereza ejo birashobora kumuviramwo sevembi hanyuma equipe nayo ya Dynamique bikayisiga ahantu habi ku kazina kabi batari bafise mu mwaka uheze
ku mwaka weze yari iri muri Big 4 uyu mwanya iri mu kibanza ntihenze iri mu kibanza c'icenda niba ntihenze bivuze ko rero haracari hamakenga imigwi 5 ya nyuma bovya nta no birandirako umugwi wa nyuma ni Muzinga uriho umugwi bita Leze Bumamuru uri mu kibanza ca 14 ufise amata 23 ayo 23 ejo batsinda umugwi wa Interstar bari kugira 27 bakabana iciye ko bakaronka nayo mahirwe yo kuva muri ico kibanza muri wa murongo utukura ariko bagumyemwo n'ubundi umugwi bita Reserve wowo ico no kwita kumenyera ihiganwa y'icicaro ca mbere byarabagoye cyane kandi sidaniteze kubona barimenyera ndiko ndabona rero ko imigwi umugwi nka Interstar nawo nyine ufise akazi gakomeye cyane kuko wowo urabona icyo no kwita fixtures inkino bimirije gukina ni inkino zikomeye usibye umugwi wa Royal bazohura nawo tubona ko uri kuratanga akazi ku migwi isanzwe ufise amazina ngaha mu Burundi sinebaza ko bizoborohera cyane bazokina n'umugwi bita Vitaro bazokina na Aigle Noir bazokina na Kayanza United bazokina na Musongati urumva ko Interstar nayo nyine ifise akazi gakomeye cyane ku migwi ya nyuma ari 5 ya nyuma novuga ko nakazi gakomeye dusimbiye kuri Atletico nayo nyene uno munsi iratsinda ejo ntisinde ku munsi wejo ntibatsinze barakinye bakina badafise umusatirizi wabo mushasha Alexis Kitenge kubera ingoye ikibazo cy'ubugwayi ibyo byose biratuma rero umugwi numvuga ngo icizere cyo kubakira ku mukinyi umwe ntibishobora kuyifasha kwitwara neza cyane imigwi 5 ya nyuma rero nikomeze ikombate kuronderamwe abazoherekeza Muzinga hanyuma n'imigwi 5 ya mbere nikomeze ikombate bazoja muri Big 4 mugabe igikombe naco ndiko ndabona ko kukigwanira haracarimwe wa mugwi no kwita Flambeau du Centre twagumye duha amahirwe kuva kera n'umugwi bitande Rukinzo ariko amahirwe menshi cyane ndabona ko menga ariko aratangura gusekera umugwi bita Rukinzo kuko Rukinzo turavye mu uyu mwanya pressure ntabwo ari nini ya cyane mu gihe Flambeau du Centre twabonye ko umunimero 9 burya equipe itagira umunimero 9 ari atari ya aho zako biragwe kugira ngo zovuge ngo arayira ibikomvenka iraza igatwara ibikombe turabira no ku mugabane wa Buraya usibye umumenyereza Pepe Guardiola wenyene ashobora kuza gakina systeme yo gukina udafise umunimero 9 furu akitwara neza cyane nta bandi bantu bafa kubikora ivyo bintu bivuze ko ronga mu Burundi nivyanashika Flambeau du Centre kitwara neza cyane ni kwa kuniko kuvuga ko yagize icizere ndetse inagera umumenyereza mwiza anabarimamwe n'itsinze ku ruhande gose izo bari effective nziza ibaye nk'iri kiraba muri gihugu cy'Ubwongereza kuri Manchester City oya Kayanza ntabwo ishobora gupambana nk'equipe yotwara igikombe kuko hari ibigugu byamaze guhashika kandi bigoye kugira bize bivamwe iyo ndavuga ni Flambeau du Centre no mu bita Rukinzo Kayanza ahubwo ikintu ishobora kugwanira mwuno mwanya no kugwanira nk'ikibanza ca kane kuja muri Big 4 kuko twarabonye Big 4 ngaha mu Burundi nayo ibintu by'agaciro ikindi naco novuga ko ari image nziza ku mugwi wa Kayanza United kuva aho bahinduriye umumenyereza urana ko hari akantu kahindutse hari akantu keza burya umumenyereza keshi equipe burya no mumenyereza iyo harimo kirima nziza muri equipe byose bigenda neza cyane nibaza ko ni na affaire mbi ibaye kuri Message Ngozi kuko yiza gutsinda no rukino yacifata ikibanza ca mbere ivyo bivuze ko rero na Message kugira ngo uzutware ikibanza uzotware kino gikombe bigusaba intuguta nyinshi kuri ayo ma equipe akomakomeye ntibigusaba intuguta kuri ya ma equipe ya twavuga ko akiri mato mwihiganwa rya Primus League Burundi chance ya ma equipe atabana habwa amahigwe that's why ndiko ndabona ko ni affaire nziza kuri Kayanza mugo si affaire ibajana ku gikombe ni affaire ibajana muri Big 4 ni affaire bajana mu izina ryiza rya Kayanza ni affaire ni kintu ciza kiza kwerekana umumenyereza twita Amarse niyo ngabo uwariwe akongera kerekana na effective Kayanza United yari fize mu gihe ca mbere kati itaribuze ico no kwita imikinire ahubwo yaribuze akantu kamwe cohesion cyangwa se uguhuza no kumvikana muri rusange ndetse na komite ya Kayanza United rero nivuga ko numwambaro mwiza Kayanza United ikiriyambika oya Olympique Star yo twaramaze gushira kwa karongo kubera inyuma yuko batakaje abakinyi babiri uwo bita Picrer no bita Kirungo byarabonetse ko zari motel za equipe yo byarahagaze so kurundi ruhande Aigle Noir nayo wisunze fixtures ukuraba ni champion ingene imeze biragoye kuko Aigle Noir nayo ntikonvenka uno musi razigatsindwa ejikanganya bivuze ko kugira utwara igikombe hari akantu utegereza kubukreya ko kuvuga ko niburi mu match zitatu ubutegereza kuronka amanota ku match zibiri canka ukanayaronka yose yo bishoboka mugabo Aigle Noir urabona ko hari utu equipe duto tuko turayihangara umugwi nka Royal uraza ukayihangara ndetse n'amahirwe mwamwe hari naho usanga bayaronka bari imakamba mugabo bagira soroti basoka hanze ugasanga ntibyoroshe Aigle Noir rero naho yo twara igikombe je yo bintangaje yo bintunguye mugane wabo hakurya y'Akanyaru.